Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye. Mwaranyigejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tuza kwibanda ku biriko birabera ku kirimba c'umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye, aho ari kuba ibintu bidasanzwe kandi biteye ubwoba, bigaragaza ko abategetsi nka bose bamaze gukuraho amaboko Perezida Evariste Ndayishimiye, nabo nyene bakaba bashigikiye ko yotanga imihoho, kandi byose bikaza bishimangirwa n'icuka cibi kimaze iminsi hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, ariko benshi bakemeza ko byose byaturutse ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye, kubera amakosa akomeye cane kandi ateye ubwoba ariko arakoresha umugabo wiwe, bigatuma benshi mu bategetsi cane abajenerali bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikureho Ndayishimiye, kuko nibatamwikuraho abasamburira umugambwe ndetse n'igihugu, birangire abakomoka muri CNDD-FDD bose bafashwe bagapfungwa. Akaba ariyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo bamwigize kure y'ubutegetsi. Turaza kubigaruka ko mwido nido ry'amakuru. Imyidogo abanyagihugu ku bijanye n'ifumbire, basaba guhabwa ifumbire barihiriye kuko yaracererewe cane, kandi bagasaba ko byanga bikunda byakihutishwa ku buryo bwihuse. Nabyo nyene muraza kubikurikira mwido nido ry'amakuru. Umuhinga arongoye gisata c'ubuhinga mu by'imishahara mu bushiranganje bw'abakozi n'akazi arapfunzwe. Hakaba n'amakuru avuga ko hari ibihendi bihangange bikomeye cane bishobora kukira kubera amakosa akomeye cane ariko arakorwa n'abategetsi bakomeye cane aha mu gihugu c'u Burundi. Naho Faustin Ndikumana akemeza ko n'igihe igihugu cari mu ntambara ibyankenerwa byose ntibyigeze bikena uburyo ibyo igihugu bitunganirijwe n'iyo ngorane yugarije igihugu c'u Burundi, agasobanura ko Uburundi ata mukuru w'igihugu bifise uyu munsi. Faustin Ndikumana urongoye ishirahamwe Parisemo akemeza ko abarundi bonyene aribo bashobora guhaguruka bakikuraho iyi ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye imaze imyaka irenga 4 ibaboheye amaboko imugongo. We akemeza ko nyabona uyu munsi umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye asigaye ameze nk'igishusho, akemeza ko adahari. Ibi nyine bikaza byerekana ko ibintu bimaze gukomera cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tukaza no kugaruka ku mpapuro ziriko ziratorwa mu gihugu cose ndetse no ku kirimba c'umukuru w'igihugu c'u Burundi kwa Ntare Rushatsi, zivuga ko Ndayishimiye abarundi bamurambiwe, kandi zerekana akababaro ndetse n'amagorwa abarundi barimwo uno munsi. Ni byinshi twabateguriye, aho tugiye no kwibanda ku biri kuvugwa umushingamateka Gatorwasa ndetse n'ibindi bitandukanye biri kuvugwa muri politike, byose nyine tukabashikiriza mwido nido ry'amakuru. Wecu busabwa nta cindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, akanika karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Umugambwe w'abadasigana Aprona ubona ko hari imigambwe imwe itaboneka ku rubuga rwa politike kubera ubukene bw'uburyo. Wemeza ko umugambwe uri ku butegetsi ari wo wonyene ubufise. Naho biri uko umenyesha ko hari abanywanyi b'imigambwe iri ku rubuga bafatwa nabi na bamwe bajejwe intwaro ku mitumba no ku mazone, hamwe n'abarongoye umugambwe uri ku butegetsi. Ni mu gihe Uburundi bwimirije amatora. Olivier Nkurunziza arongoye Aprona atanga akarorero k'abadasigana bo kwinterekwa mu gisagara ca Bujumbura bari bavuye mu nama y'umugambwe baca babuzwa gusubirayo.
babwirwa ko bariko baronona umugambwe CNDD ku mutumba. Asigura ko hamwe bitokosorwa byoshobora kubyura induru mu matora asaba intwaro kubahiriza amategeko. Abanyamigambwe nabo abahamagarira guhanganisha imigambi atagutyozanya. Uwo arongoye umugambwe APRONA aragaruka no ku bibazo biri mu mugambwe SNL. Kubwiwe biravugwa ko biri hagati yabo ariko ko n'ubushiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwoba bufisemwo ukuboko gukomeye cyane. Asanga ari ibibazo bikwiye gutorerwa umuti. Ashimangira ko imigambwe idakomeye na demokarasi idakomera, kandi avuga ko byakunda ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi rwose biriko birakorwa n'abategetsi bakomeye cyane bakomoka muri CNDD-FDD. Naho umukuru w'inama nshingamateka yaremereye Leopold Hakizimana kuba umurongozi w'umurwi mushasha w'abashingamateka 13 batowe mu mugambwe SNL. Nikete Daniel Geras Ndabirabe yamurungikiye kwa 11 Ruheshi avuga ko ibiro by'inama nshingamateka byisunze uduce twa 50 na 52 kw'ingingo ngenderwa ko zigenga inama nshingamateka. Uwundi murwi w'abashingamateka 18 wo uvuga ko wemera agatorwa hasa nk'uwarongoye, wemeza ko iyo ngingo yafashwe itusunze amategeko. Biri mu rwandiko barungikiye umukuru w'inama nshingamateka ku igenekerezo rya 19 Ruheshi. Simoni Bizimungu ari mu bateye umukono kuri ubwo rwandiko asigura ko abashingamateka 13 kuri 32 ataburenganzira bari bafise bwo gufata ingingo yo gukura uwurongoye umurwi wabo. Kubwiwe hoca haba imirwi ibiri kandi amategeko atabirekura. Umukuru w'inama nshingamateka bishuye ashimangira ko yakurikije ingingo ngenderwako. Agace ka 52 nk'izo ngingo kerekana ko impinduka zishobora kuba mu bagize umurwi w'iyo hageze uwutanga imihoho mu murwi. Ikindi ni mu gihe hageze umunywanyi w'umushasha yinjira mu murwi canke hagize abashingamateka baba ku ntonde ebyiri zitandukanye. Umushingamateka Leopold Hakizimana we afata abo 19 ko batanze imihoho mu murwi ngo kuko banse kwinjiramwo ndetse banka no kwitaba inama yatumwe ko n'urongoye umugambwe bakomokamo. Ariko mu gace ka 52 k'ingingo ngenderwa ko handitse ko umushingamateka atanze imihoho mu murwi abyandikira agashira ko umukono. Aha Leopold Hakizimana asigura ko ushobora no gutanga imihoho utavuze. Mu gace ka 50 bavuga ko atamushingamateka ahatirwa kuja mu murwi. Kuri ibyo umushingamateka Hakizimana abona ko kumbure ibyo babigira iyo uri uwigenga. Yemeza ko iyo warungiswe n'umugambwe ugumiza ko ijisho n'uwo mugambwe. Leonce Ngendakumana yahoze arongoye inama nshingamateka yemeza ko umurwi w'abashingamateka atawushobora kuwuhindura. Kubwiwe igishobora kaguhindura ni ibiro byawo, ariko abashingamateka bakuguma ari babandi. Umugambwe Kotebu ubona ko mu gihe bariko barasozera ikiringo batari gukora amakosa nk'ayo. Tasiye Sibomana umuhinga mu bijanye n'amategeko akongera akaba n'umunyapolitiki wo mu mugambwe APRONA abona ko ishingwa ry'uwo murwi ryahonyanze amategeko na cane itegeko rigenga ingene inama nshingamateka ikora. Agatangazwa n'uko batabibahirije kandi aribo bayatoye. Asanga urubanza rwashikirijwe sentare ntahinyuzwa ku bijanye n'amatati yadutse mu mugambwe SNL rwonyaruswa kugira ibintu bisobanuke, ariko agashimangira ko biboneka neza ko byose biri mu muteguro wa CNDD-FDD imaze iminsi ikora ibishoboka byose kugira ngo ifute imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Byose bigakorwa mu ntumbero yo kugira ngo bahagarike uwo ari we wose wagerageza kuvuga ibitandukanye n'ibya CNDD-FDD. Umuhinga arongoye igisata c'ubuhinga mu by'imishahara mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi arapfunzwe. Uwo apfunzwe ni Bigirimana Jean Claude benshi bazi nka Stari, asanzwe ari umuhinga arongoye igisata ca CTI mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi, igisata kiraba iby'imishahara. Ubwa nyuma apfungiwe mu gasho k'icicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura. Mu byatumye afatwa agapfungwa ni amanyanga amaze igihe akorerwa muri ubwo bushikiranganji ajanye n'inyuruzwa ry'amafaranga menshi. Haba abakozi ba leta bahembwa imishahara
myinshi harimwo amanyanga aheruka gukorwa yo konona ubwo umushahara. Ibindi bikuru uwo muhinga ariko arabazwa n'ibijanye n'amanyanga canke inyuruzwa y'amafaranga mu masoko yagiye araba muri ubwo bushikiranganji mu bijanye n'ubuhinga. Nk'uko twabitohoreje buri munsi tuzoca tubashikiriza ayo manyanga, ariko reka tubimenyeshe mu ncamake. Inyuruzwa ry'amafaranga mvamakungu arenga gato ibihumbi 125 yanyurujwe mw'isoko imaze iminsi itanzwe. Inyuruzwa ry'amafaranga mvamakungu ibihumbi 58 mu bijanye n'inyigisho zo guhugura abahinga muri ubwo bushikiranganji. Amafaranga y'amarundi yababa imiriyaridi 2 yagiye yose mu bijanye n'igikorwa c'ubuhinga bwa none. Ariko naho uwo muhinga Bigirimana Jean Claude yafashwe agapfungwa, biravugwa ko ayo manyanga yose atayakoze wenyine. Havugwa abandi bategetsi muri ubwo bushikiranganji b'abakozi n'akazi bafatikanije n'uwo muhinga muri ayo manyanga yakozwe, ari navyo biri mu matohoza tumaze iminsi dukora, amatohoza tugiye kubandanya kugira ngo abarundi bose bamenye ukuri kandi bamenye ibiriko birabera muri CNDD-FDD biteye ubwoba, kuko biraboneka neza ko ibiriko biraba rwose ari agahomeramunwa, kandi neza ko byose ababikora bafise uruhara rukomeye cane mu bonona ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi. Hari ibidasanzwe biriko biribonekeza kuri Ntare Rushatsi, aho benshi bemeza ko Ndayishimiye asumbirijwe n'abategetsi bakomakomeye bariko baramuhatira gutanga imihoho kubera amakosa akomeye cane amaze iminsi akora, kugeza naho abatari bake basaba ko yotanga imihoho. Ni bane bariko barakwiragiza inyandiko ziyamiriza Perezida Ndayishimiye. Izi nyandiko zatanguye kuvugwa ku wa mbere kw'igenekerezo rya mbere ukwezi kwa karindwi 2024 ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Zike zarafotowe. Izindi nyandiko nk'izo nyine zatowe ejo haheze kw'igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa karindwi 2024 ku kirimba c'umukuru w'igihugu Ntare Rushatsi House, hamwe no ku nkengera zacu. Umwe mu babibonye yanditse ati: mu ngoro kwa Ntare hari ibibazo biteye ubwoba, kandi hari impapuro ziriko zamagana Perezida Evariste Ndayishimiye nka zimwe zatorwa i Gitega. Abantu batangaye ukuntu izo mpapuro zashitse indani ntihagire n'uwufatwa. Wa kabiri nawe yanditse ejo nyine ati: ku nkengera za Sokwantare hatowe amatrake yiyamiriza umukuru w'igihugu. Izo trake ni nka zimwe zatorwa i Gitega. Baciye babinigira mu menshi, ntawari yemerewe gufotora. Habaye uruhagarara kwa Ntare, byabaye mu gatondo. Inyandiko itamenyerewe. Izi nyandiko ziratandukanye n'izindi nka bene izo zari zimaze igihe ziza ziratorwa. Izindi wahora usanga zivuga umurwi utazwi uwuzanditse. Hari aho bahora biyita ko ari umurwi w'abasirikare n'abapolisi bashaka impinduka. Hari aho wasanga bavuga umurwi w'abarwanyi utazwi canke abatanguje kandi bagwaniye CNDD bashavujwe n'abariko baratwara. Ubu abanditse ntibivuze. Mu zindi nyandiko wahora usanga bidogera intwaro ya CNDD-FDD. Izo nyandiko zibutsa ko igihugu kigeze habi, zigashira amakosa yose kuri Perezida Ndayishimiye n'akarwi kiwe. Ishavu ryose ryumvikana ko riri ku Ndayishimiye ku mvugo akoresha ku kuborerwe k'ubutegetsi, kuko benshi bavuga ko abijyaho kandi ko abafata nk'ibijuju, kandi bakavuga ko afise amatungo y'umurengera. Inyandiko zihamagarira umurundi wese guhaguruka zikemeza ko iki ari cyo gihe cyo gutabara igihugu mu kwikura ko Evariste Ndayishimiye. Biboneka ko ari inyandiko zishobora kuba ziva mu butegetsi nyine, kuko abazanditse ntibidogera CNDD nk'uko byahora. Iboneka nk'intambara iri mu bategetsi ubwabo. Kuba izo nyandiko zigera aho zitorwa mu ngoro y'umukuru w'igihugu no ku nkengera zayo akaba atawazizanye yafashwe, ni ikimenyetso kitabesha ko ziriko zirazanana mu butegetsi nyine. Ibintu byifashe gutyo mu gihe ibihuha bivuga ukutumvikana ku isonga ry'ubutegetsi, na cane cane hagati y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wiwe wa mbere, biguma byongerekana.
inyandiko nk'izo zishobora kuva muri rumwe rwose mu mpande zishamiranye. Abashigikiye Ndayishimiye bashobora kubikora kugira barekane ko ababangamiye bariko baragumura igihugu, canke abo nyene nabo bakabikora berekana ko byayangaye rwose. Nk'uko hashobora kwaduka n'uwundi murwi ukeneye kucanishamwo abategetsi. Ico bikoze igihe Uburundi burimwo nticoroshe. Igihugu kirafite ibibazo mu mpande zose, mu gihe abatwara ata nyishu berekana ko bafise. Henshi bagahitamwo guhakana ivyo bibazo no gukekeza abarundi bagowe. Uguhangana kw'abategetsi bo hejuru mu gihe nk'ico kuvyara ibihuha vyinshi, mbere bigashobora no kukwegera akarambaraye igihugu. Gusa amakuru ahari nuko umwanya uwari wose Ndayishimiye ashobora gutembagazwa ku butegetsi. Mu kandi kanya kari buze nandi makuru ahambaye cane azaba agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tuza kwibanda ku bintu biteye ubwoba biriko birabera muri CNDD-FDD. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije.